Irene Irankunda7 official. Ikiganiro ni amajambo y'inkoramutima asobanuye mu Kirundi. Ora subscribe muri benshi, yumvirize kenshi cyane, muya partage ku bagenzi, mufyonde no kuri notification kugira ngo uko tuzoshirako ikiganiro gishasha muzohite mubona itangazo ryacu. Twagiye n'ijambo rya mbere riryoshe cyane, riravuga ngo once you replace your negative thoughts with positive ones, you will start having positive results. Igihe uzohindura ivyiyumviro bibi ukabisimbuza na byiza, bizoca bitangura ubwo nyene kukuzanira ingaruka nziza. Ico utinya nico kigushikira mu buzima, kandi ivyo vyanditse neza muri Bibiliya mubakunda ijambo ry'Imana. Ngo ico umunyakibi atinya nico kizomushikako. Tori igitabo c'imigani uvyisomere. Stop fearing and start living. So hagarika gutinya hama utangure kubaho. Tangura uhindure ivyiyumviro vy'ubukene, ivy'amagorwa, ivy'inzigo n'ishari. Hagarika ivyiyumviro bipfuye, hagarika ivyiyumviro vy'ubugizi bwa nabi, vy'ubu escrow n'ibindi byinshi bitari vyiza. Ubisimbuze n'ivyiyumviro vyiza vyubaka. Ukunde kumviriza kino kiganiro uko nyavyiyumviro birimwo mbere na byinshi cyane. Utangure ugire ivyiyumviro vy'ineza, vy'urukundo, ivyiyumviro vy'iterambere, ugire ivyiyumviro bihumuriza abandi. Ni wabikora uko nakabuza amahinduka meza azoba mu buzima bwawe, kandi uzotangara cyane. Haya, we are what we think. Turi ico twiyumvira ko turi cyo. Amajambo y'uno munsi ni inkoramutima gusa, irindi riravuga ngo nothing is impossible. The word itself says I'm possible. Nta kintu kidashoboka, kuko iryo jambo ubwaryo rivuga ngo ndashoboka. I'm possible. Impossible, I'm possible. Andika impossible hama hagati ya I na M ushiremwo agakwabu, hama utandukanye M na P, uza gusanga ijambo impossible ntibishoboka ubwaryo rivuga ngo ndashoboka. Nimba rero n'iryo jambo risobanuye ngo I'm possible, bivuze ngo ndashoboka, tangura wiyature ko vya bindi wavuga ko bidashoboka uza gusanga bishoboka. Ndaguha akarorero. The idea to have my own car is impossible, bivuze ngo icyumviro cyitwa kugira imodoka nigabiye ntigishoboka. Ni washiramwo kaga kwabu twavuga uza gusanga vyahindutse, bisigura ngo the idea to have my own car is impossible, bisobanuye ngo icyumviro kimeze uku, kugira imodoka yanje nigabiye ni ndashoboka. Hantu hose hari impossible, ubwo rero hari possible. Byose birashoboka kuko the word itself says I'm possible. Iryo jambo ubwaryo risigura ngo ndashoboka. Ntugatinye kwiyumvira rero ko hariho ibidashoboka, kuko igikwiye mu bwenge cyose, kuko igikwiwe mu bwenge cyose cyo kwigwa no kugataka kisi turiko kikaboneshwa amaso. Ndaguteye intege rero. Irindi jambo rikora ku mutima rigira riti success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Burya intsinzi sigo herezo, kandi ugutsindwa nago sigo rupfu. Igifise agaciro muri buno buzima ni umwete ufise wo kubandanya urugendo. Mu rugendo rw'ubuzima ku ntsinzi iyo ariyo yose uzogira, ntuzushireko akaburungu, ahubwo uzoshireko agakwabu maze wikomereze. Kandi muri urwo rugendo ni watsindwa ubone ko bikurangiranye. Igifise agaciro muri urwo rugendo ni umwete ufise wo kubandanya. So ntuve kwihangiro wihaye, nube gyume ko gushika urishitseko naho hoziki, naho hobiki. Ni warigera ko wihe irindi hangiro, kuko mu buzima
uwahagaze wenyene niwe yatsinzwe. Nimba hariho umuntu nubaha mu buzima n'umuntu akigerageza, uwo aba ari strong kandi abwirizwa kuba humble. Nibuke icivugo dufise muri kino kiganiro ni be strong and stay humble. Komera ariko ugume uciye bugufi. Irindi jambo ngiri, success depends on the second letter and that letter is you, so success depends on you. Intsinzi iva ku rudome rwa kabiri kandi urwo rudome rwa kabiri ni you. Rero kubw'ivyo intsinzi iva kuri wewe, ntiva ku wundi muntu. Intsinzi yawe si abavyeyi bawe bazoyikuronderera. Je kukubwira ko intsinzi yawe atari ubutegetsi canke leta izoyikuronderera. Si abagenzi bazokuronderera intsinzi yawe, intsinzi s'abana bawe bazoyikuronderera, eka mbere si n'inshuti canke abagenzi, kuko twarabonye ko muri abo bose ndondaguye atanumwe akwitayeho. Success don't depends on the other thing else except you. Intsinzi nta handi hantu iva kiretse ko iva kuri wewe nyene. Success canke intsinzi iva ku rudome rwa kabiri. Andika ijambo success hama usome urudome rwa kabiri ni you. Success depends on the second letter. Iva ku rudome rwa kabiri arigo wewe. So you have to learn how to fight and die as a lion, not a sheep. Utegerezwa kwiga kugwana nk'intambwe ugapfa nk'intambwe aho kuba nk'intama. Komera ushikame kuko ni wewe uzokwishikana aho ushaka. Imana yo yaguhaye ibikenewe vyose. I never dream about success, but I work for it. Sinigera ndota iterambere canke intsinzi, ahubwo ndarikorera. Izi ndoto ni za zindi z'abanebwe. Bamwe basenga cane kugira ngo Imana izobahezagire, ibahe ibitaha hanze no mu nzu, ariko bakaba batereka ibikorwa vy'iterambere. Aha sindiko ndavuga za ndoto ziherekejwe n'ibikorwa. Ndiko mvuga za ndoto ziherekejwe n'amasengesho bikaba birangiriye aho. Twarabonye ko Imana itazigera, ntiyigeze, kandi Imana ntiyigera ihezagira amasengesho, ahubwo Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Dusenge, dukora, dusenga, niryo ragi twasigiwe. The great revenge is massive success. Niwagomba kwihora umuntu neza, hamwe atazongera kuryogora, uzogere ku ntsinzi nini. Ico gihe niho abakugwanya bikomeye bazogufana bikemutse. Ayandi majambo tworangiriza ko ni nkaya: our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Intege nke zacu burya aho zisanzwe zishingiye ni mu kubivamwo. Ikintu nyaco gisumba ibindi vyose ushobora gukora ngo ugere ku ntsinzi ni ukwamugerageza iyindi ncuro imwe gusa, kuko success is achieved or maintained by those who try and keep trying. Abashikira intsinzi kandi bakayigumana ni bajya bama bagerageza. So keep trying. Gerageza. Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Ico cyose umuntu ashoboye kwiyumvira no kwizera no kugikora arashobora kugikora. Yesu ubwiwe agomba gukiza umuntu, waza wumva ngo bikubere uko uvyizeye. And finally, start where you are, use what you have, do what you can. Hera ho nyene uri, koresha ivyo nyene ufise, hama ukore ico ushoboye uko ushoboye kose. Ndakubwiye ko ico wifuza uzokigerako. Ano majambo namba wayakunze, fyonda like. Ndagukunda cane, naho ubutaha.